Shahidi mwingine ni Diane, naye alishaenda kumuongelea. Mwingine nikawaambia parmi wa rafiki zake wa huyo Shanela. Guys, nagira ngo mwabyumvishe, natanguje utwo duparti tubiri kugira ngo mutahure iyi nkuru. Reka Diane adushingira intahe anadusigura. Je nini nagomba kuvuga kuri ibintu biriko biripasa ku marezo sosio, kubera ari ikintu ndabizi ko kabisa. Je Loliro naye amangu sindamutahura kubera je ndibuka neza yuko muri 2020 je Loliro yaranyitelefoneye ubwiwe arambwira ati ndagukeneye vyihuta, ukaba ufise porogaramu zose uza kujako umpe iminota 30 yo kunyumviriza, kuko ndagukeneye bifise urgence. Je ndamubwira nta kibazo, nawe mu Gasenyi araza turicara ku kabari ko kuri One People. Loliro turavugana n'amajambo nk'atatu, buratanguye kurira. Namwazana ibiki, arambwira ngo ya n'ukuri ndababaye ibintu nyuma y'imyaka myinshi, uno munsi niho ngiye kumenya ibintu nk'ibi n'ukuri, ngo ndababaye ngo n'ukuri ndabikubwiye kubera uri umugenzi wanje, ngo kandi nkaba nzi yuko na Shanela muri abagenzi, ariko ngo wicare umutinye. Nambwira habaye iki, ngo uno munsi niho menye yuko Rahma atari umwana wanje, ngo ahubwo ari umwana wa Sefu mutonya wanje. Ukumbiye imyaka yose bariko barankina ngo ngende Buraya ndondera amahera ndungika, kumbe ndiko ndarerera mutonya wanje. Namwira ivyo bintu bifitiye icemezo ngo 100%, ndabifitiye icemezo 100% yuko Rahma atari umwana wiwanje. Ngo rero ngo ndabikubwiye nk'umugenzi wanje, ngo ukaba n'umugenzi wa Shanela, ngo umumenyeshe yuko ibi bintu ndabizi nabimenye. Afise agahinda nyene, arikumbagaza hasi mu vyondo, ndabura nyine ukuntu ndabigenza. Namubwira Loliro ngari abantu bakuzi bariko barakubona ngo mafu, arikumbagaza ndamuyengayenga, aremera arafata inzira aragenda. Ikintu ca mbere nakoze tukicisharanye na Loliro, naciye ndamwandikira Shanela ni mugenzi, burya ndagukeneye tubonane vyihuta kubera ibintu numvise biraneye n'ubwoba bwinshi. Shanela arambwira ati ibiki, ndamubwira ati oya n'ukuri ngo tuvugane. Baca baza bazanye na Rahma, namubwira mugenzi, burya je Loliro ahejeje kwimyitwarako yuko wewe wamubeshe imyaka yose, ubu ari yamenye yuko Rahma atari umwana wiwe. Shanela yaratwenze ati sa nukuri mu gahinda kenshi, ariko ararira ibintu bibaye kuri One People. Iyo wari uhari wari kumigwa. Shanela arambwira ati ivyo bintu Loliro niwe yabikwibwiriye n'umunwa wiwe. Ndamubwira ego n'ukuri yandondeye arabimbwira, kandi yabimbwiranye agahinda kenshi. Shanela arambwira ati ndagutumye n'umubwire Loliro ivyo bintu atanguye kuvuga, nibaze ko ari vya bintu vyiwe menyereye by'amajambo. Ivyo rero birakomeye, ivyo biba biragiye ngaho. Turahura na Loliro nyuma y'iminsi, ati urugo rwanje na Loliro rumeze neza, twaramaze kumenya ukuri, songezake kunisumbua hivi, nilishajua kama nililelea Mungu ndo atanilipa, nililelea mdogo yangu. Ewana, mtoto sio wangu tena, nataka na yeye mtoto mwenyewe mnafiki nimuendee mtoto mwenyewe, na yeye nimfahamishe kama najua ukweli. Ndamubwira Loliro ivyo bintu zo buriko urababaza umwana. Ati hapana, haiwezekani,
mie sina vitu vingi, nashuka kule chini nimjulishe aikae atafute baba yake, mimi sio baba yake. Ivyo mu nyuma urumva ko yagiye arabimubwira umwana. Rero icanyishe kikandenga nuko kuntu igihe ejo ndamubonye ariko aravuga, aragira ama interview, ndavuga mana yanjye, rero n'umusazi, n'urukundo rwinshi, akunda Chanel, vyamunaniye kwiyakira ko bahebanye n'ibiki, kubera amenyereye ko Chanel adakunda kumwishura, amvuga ati ivyo Chanel ntakimaza kumwishura kubera ivyo barabihejeje. Yaramaze kuvuga ahantu hose ko Rahma atari umwana wiwe, Rahma yaramaze kwiyakira ko Roriro atari papa wiwe, yamwihakanye. Nibaza rero ko ivyo Chanel ataza kumwishura. Nico gituma je ntumyiyoje, kubera nabonye yuko Chanel yagize audio yarungitse iwawe akavuga ko je ndi cabona, kandi n'ivyo je ndi cabona kuko je Roriro twaravyiganiririye amaso ku yandi. Rero Roriro mutaravye abantu bamwegereye mumuvuze hakiri kare, yasigaye gato muzomubona ariko ariruka mu barabara, kubera ibintu ariko arakinisha ntazi akamaro inani konsekanse bizozana. Ko uno munsi guhagarara ku marizo yose avuga ngo ndamuvumye, ngo n'abazomukomoka ko bose ndabavumye, arya amajambo araremereye, ariko arica umutima w'umwana, kandi ubuzima butwikiye ibintu byinshi. Ejo canke hirya y'ejo ibintu bashobora guhinduka, ugasanga Rahma aramufashije, ariko kwatura amajambo nkajya ku mwana ni ibintu bikomeye. Nuko ubundi Chanel nyene yamaze kumutahura, ubundi ho ivyo bintu vyobaye birebire bikagera kure, kuko sinumva ingene ushaka kwihakana umwana ukabibwira abantu bose, kandi tukicara inyuma y'imyaka 6 tukaza tukubona uraje uratuzaniye bishasha. Je ivyo narinzi ivyo bintu ko vyaheze kera, kuko yatubwiye ko yiyicariye mu mahoro, atabuza abana, afise abana bari Buraya, afise n'abandi. Rero ko Rahma yamenye ko atari wiwe, ahubwo Imana ishimwe ingene yabihindukije. Nukuri ivyo bintu turabibona tugatwenga, ariko ivyo bintu birimwo agahinda gakomeye. Roriro yahejeje kuba umusazi, yahejeje kuba umusazi kabisa. Abakunzi ba Media of People, nizere ko mwese mwagerageje kumviriza ibi bintu uko bimeze. N'uyu muntu yiyita icabona uko yagerageje kubisigura, ariko kandi burya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda. Roriro ibintu amaze imisi acisha ku mbuga ngurukana bumenyi canke se yasemerera abaza abana bariya, mwese murabibona. Sinibaza ko Roriro yoba ari umuntu asara canke se yoba ari umuntu avuga ibi byose atarukundo afitiye Rahma. Rahma nk'umwana Roriro yareze, nk'umwana Chanel mama we yanse konsa akamuta afise 2 mois, akaza kumutora a 18, plutôt 18. Rahma nta myaka 5 aramarana na mama wiwe. Sinumva ukuntu biba byoroshe ko we ubwiwe yobyakira. Kandi iki ni kibazo kiri personal cy'umuryango, sinumva n'igituma civanga muri societe kiza kuri social media. Iki kibazo Roriro ico no muhanura nk'umu legend muri music industry, yarakwiye kugenda akicarika famille, arafise abantu. Chanel nawe arafise abantu babitse ko Roriro yareze umwana, n'abantu ba famille babitse ko Chanel yataye umwana. Hanyuma Roriro akabanza akamenya uko kuri, kuko umwana ari wa mutoyi wiwe. Hama ibisigaye mugire subscribe kuri